Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakura mu kijeni inshuti mugenzi mukurikira kino kiganiro ijambo ry'Imana uwo munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishamwe Transworld Radio y'u Burundi, ukaba uri kumwe na Rohero ndiko ndakigushikiriza. Mu cigwa c'uno munsi tuganira ku ijambo inzira idashika. Tugiye kumara kanya tuganira ku bijanye n'akabonge. Hari ibintu vyinshi bitubuza gutera imbere tukama mu nzira zidashika. Narumvise havugwa umukinyi wa golf rurangiranwa yahora yitaba ihiganwa kandi ndizera ko baba bafise ubuhinga butandukanye bw'umupira wa golf. Uwo mukinyi wa golf aho yari hari ikinogo c'amazi, mu yandi majambo yaratanguye urukino hanyuma yategerezwa gukubita umupira ugaca hejuru y'ikinogo c'amazi gushika ushitse aho ugwa hakurya mu nzira. Icabaye nuko yatakaje umupira maze awurungika mu mazi. Yaciye arondera uwundi mupira yari afise mu mufuko wiwe maze aca awutera mu mazi. Kuri we vyabonetse kumengo n'umunezero kandi yabandanije gukubita iyindi mipira. Ico natahuye amaze gukubita imipira 4 canke 5 mu mazi vyanatumye arangiza urukino rwiwe kubera ata mupira wundi yari asigaranye wa golf, kandi amategeko y'urukino avuga ko kizira kugira canke kuronka iyindi mipira ya golf mu gihe wakoresheje iyo ufise yose. Nawe yari yayimaze. Turibuka kandi ibintu vyabaye mu myaka myinshi iheze aho Amerika n'Uburaya vyarungitse ikigendajuru mu kirere. Kubera ikosa ryo guhanahana amakuru ntibashoboye kwerekana uburebure bwaho ico kigendajuru cazungurutse namba ari kilometero canke ibirometero. Kubw'ivyo ikindi kigendajuru caciye gishigwa hafi y'isi nuko gishobora kuraba uko isi izunguruka. Ico kigendajuru kindi kigugwa amamiliyoni y'amadolari camenekeye kuri Mars kubera ikosa ryo guhanahana amakuru. Aha twovuga ko uwo mugambi wabaye mu nzira idashika. Ikiyaga c'umunyu kirimwo amazi atemba ava mu buraruko bw'ikiyaga ca Yorodani gushika mu kiyaga c'umunyu, ariko kubera ari ahantu hasi cane kandi akaba atahantu amazi ashobora gutembera, igishoboka n'ugutumuka. Aho rero umunyu n'ivyunyunyu mu mazi bica bibandanya kwiyegeranya. Ivyo bituma ata buzima bushoboka muri ayo mazi. Ayo mazi ntashobora kubandanya kuko ari mu nzira idashika. Mu bidukikije turashobora kubona ibintu vyinshi bica mu nzira zidashika bisa naho biherera aho biri bitabandanya. Kimwe muri ivyo cama kinza mu mutima ni inyifato y'umuntu. Umugenzi twiganye mu mashure yisumbuye umunsi umwe mw'ijoro yarafashe imodoka yiwe arayinyonga aca mu gice carimwo ugwubako arahezagwa mu kinogo arapfa. Uwo musore akiri muto yapfuye kubera akaboregwe. Mbega iyo si inzira idashika? Turakwiye kurwanya ibintu vyose bitubuza kubandanya. Twebwe ubwacu turikwegera mu nzira zidashika. Icaha nico giteza iyo nzira idashika, kandi Imana niyo ikuraho ico caha maze ikaduha kubandanya mu nzira turimwo. Muri Bibiliya hari ibisomwa vyinshi vyerekana inzira zidashika z'ibintu, ariko Imana igaca inzira aho biba bisa nuko birangiye, tutabona inyishu canke kazoza, twibaza tuti bigenda gute. Imana ikaduciye inzira ahatagira inzira. Akarorero keza ni igihe Abisirayeli bagwana n'Abafilisitiya n'igihe ikigatanya Goliyati catera ubwoba Abayahudi. Dawidi umusore akiri muto, umwungere mwiza, yari yaragwanye n'intambwe n'idubu
nuko uhoraho akoresha uwo mwungere abangutse kandi yarazi neza gukoresha imanati canke imange kugira yice. Imana yakoresheje Dawidi kugira yice ico kigatanya. Abayuda binjiye muri Kanani barongowe na Yosuwa, uhoraho aha intsinzi igisoda cabo ku banyakanani. Haciye imyaka myinshi ihanga ry'abayuda ryaratwawe nk'inyagano i Babuloni, abantu bose bibaza ko ubuzima bwabo burangiye, ariko Imana ibacira inzira ata muntu n'umwe yari kwibaza. Ku ntwaro ya Sirisi umuperesi haca hatogwa itegeko rirekurira abayuda gusubira mu gihugu c'amavukiro no kugisanura. Ivyo ntaho vyigeze biboneka muri kahise, ariko Imana yashyizeho inzira. Ariko Imana ikiracurika ibihe. Mu gihe c'ivuka rya Yesu Kristo, Herode yagerageje kwica inzoya zose z'i Betelehemu, ariko Imana ishiraho inzira mu guhungisha Mariya na Yosefu baja muri Egiputa aho barindiwe, maze inyuma yaho bagaruka kuba i Nazareti aho Yesu yakuriye. Imana ica inzira ahatagira inzira. Yesu mu gihe yariko arakura agenda aravuga ubutumwa, yaciriwe inzira kenshi. Harabayeho ibihe aho abantu bagerageje kwegera Yesu kugira bamugirire nabi, ariko bivugwa ko yabacamwo hagati akirenganira. Igihe ciwe nticari bwagere. Bashaka kumwica ngo barangize ivyiwe, nk'aho igihe kimwe i Nazareti yariko arigisha mw'isinagogi, maze abantu batemera ivyo ariko aravuga, nuko bamukura mu gisagara, baramukwega, bamujana ku manga y'umusozi wubatswe kw'ico gisagara cabo ngo bamutembagarizeyo, ariko aca hagati muri bo arigira. Biratangaje gose. Izuka rya Yesu Kristo ni intambwe ya nyuma Imana yakoze. Ibicishije mu mwana w'Imana yarungitse inzira ijana mu bugingo budashira biciye mu rupfu. Ivyo bikwiye kudutera intege. Twizere kandi twizigire Imana yo mw'ijuru n'umwana wayo Yesu Kristo, kuko dufise Imana ishoboye guca inzira ahatagira inzira. Dufise Imana ishobora kuturenganya aho twabona ko birangiye duherewe. Urupfu rw'umubiri kubera atawushobora kururengana ruradutera ubwoba cane. Abantu barigeragereje gutora inyishu y'ingene batopfa, bashiraho ivyuma bikanyisha abantu canke ibikoko vyapfuye kugira babe bararaba ko ubuvuzi hari ico bwokora kirengeye. Hari inkuru ivuga ko hasabwe ko Walt Disney, uwashizeho ishirahamwe Disney n'ibibanza vy'iratiro, igihe yapfa atohambwa ariko agakanyishwa ibihe vyose. Ivyo nibaza ko atari vyo nubwo boba baragerageje kubikora. Mbega bazoba imburabwenge kugeza ryari? Vy'ukuri sinibaza ko ivyo bizoteba bigakunda. Nuwogerageza kugarukana umuntu yapfuye ari muri vya vyuma bikanyisha, yosanga bahindutse umukungugu. Birababaje kandi biteye agahinda kubona ingene abantu bagerageza gucurika urupfu. Inezereze, ariko umenye ko utazorusimba. Icyaha nico kidutera indwara n'ingorane, ivyo navyo bikadutwara mu rupfu. Nta muntu yoshobora gukuraho icyaha ubwiwe, kandi nico nkwezi y'amarere. Iki ni ikintu cyo mu buryo bw'impwemu. Umwami Yesu Kristo niwe wenyene akuraho icyaha. Niwe wenyene yanesheje icyaha. Niwe wenyene yanesheje urupfu. Ikintu ushaka kumenya nuko muri Yesu Kristo urupfu nagwo atari inzira idashika. Nubwo byaboneka ko umengo birarangiye kuri Yesu Kristo umwana w'Imana atagira icyaha, urupfu rwamuhindukiye irembo. Ivyanditswe vyeranda bivuga ko urupfu rutashobora kumugumya canke kumuboha. Yesu yikoreye ivyaha vyacu vyose, maze abambwa ku musaraba. Ivyaha vyacu nivyo vyamubamvye, si kubw'ivyaha vyiwe. Ku muntu wese yizera Yesu Kristo, ukuzuka kwiwe mu bapfuye
kwerekanye ko urupfu ari irembo rijana mu bugingo budashira. Namba uwo munsi uri kuranyumviriza, akira Yesu Kristo kandi umwizere, umwizigire nk'umwami n'umukiza wawe, niwe azokuramira inyuma y'urupfu. Nutakira Yesu Kristo uzokwisanga mu nzira idashika. Uzomera nka wa musore yata imodoka mu manga, nuko uheze urangize. Urakeneye Yesu Kristo kugira uronke ubugingo budashira. Yesu niwe rufunguruzo. Ntawe ushika mu bugingo budashira atari we amujanye. Nta nzira ufise, nta moto kugira yogushikana mu bugingo budashira. Urupfu ntuzorurengana. Nk'uko Kristo yarurenganye, arashobora kurukurenganya nawe. Ariko utegerezwa kumwizera. Utegerezwa kuba mu buzima bwo kwizera Yesu, ahimbagwa no kubigukorera. Imana ntiyagusezeraniye kuzobaho igihe kinini wewe n'umuryango wawe. Icaha kirica inzoya, icaha kirica ugwaruka mu buryo bwinshi. Imana ntiyagusezeraniye ubuzima bworoshe. Imana ntiyagusezeraniye kutazogwara, kutagirirwa nabi canke kutazobora. Ntiyagusezeraniye ubuzima bworoshe. Urashobora kuzira icaha kanaka canke amabi, ariko Imana igusezeranira umwidegemvyo n'ubuzima inyuma y'urupfu. Intambamyi zizotuza ko mu buryo ubu canke buriya. Zimwe muri izo zishobora kuba uguhera kw'akazi, ukwahukana n'ibindi. Ushobora kubura umuvyeyi, kandi ico nico gituma dutegerezwa kwizera Yesu Kristo. Urupfunguzo nuru. Uriko urondera iki? Mbega uriko urondera uwoguha ubutunzi n'amagara? Tumbera Yesu, azoguha gucungurwa k'umubiri n'uguharigwa ivyaha vyawe. Namba ivyo ari vyo urondera, wadodoye ku muryango wo. Yesu azokugurura inzira, kandi muri we niho uzoronkera ubugingo budashira. Ingo kuri Yesu, inzira zidashika zose uzozicamwo ushike. Imana iguhezagire wewe uhisemwo neza, ugahitamwo Yesu Kristo, ukakira agakiza yakuzaniye. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimye ko mu mwana wawe Yesu Kristo inzira zose zishika. Humura amaso y'abari ku isi bose, babone kandi bace muri iyo nzira ishika ariyo Yesu Kristo, kugira ngo baze baronke ubuzima budashira, baze banezegwe inyuma y'urupfu. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigarukiye ngaha. Ufite ikibazo cyo kunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga naho dukorera, nimero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard, inimero 27. Yesu rero abandanye ahugirira neza naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.